manuriho mana we uriho kandi uzaho uri nkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose uri nkuru uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze uri nkuru uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze. guharura 16 guharura 16 duhere ku murongo wa gatatu duhere ku murongo wa mbere ntaje avuga ngo Kora na Datani na Abiramu bagarariza Imana. Kora mwene Isihali wa Kohati wa Lewi agaralizanya na Datani na Abiramu bene Eliyabu na Oni mwene Pereti bo mu Bareyubeni. Bakurira hasi Mose bafatanije na bamwe mu Bisirayeli b'abakuru b'ishengero 250. Abari imbere mu ikoraniro barurangiranwa bikoraniriza hamwe kugwanya Mose na Aroni. Barabarira bati ivyanyu biratunaniye, erega ishengero ryose ni ryera iyo bava bakagera, kandi Uhoraho ari muri bo, none niki gituma mwishira hejuru y'ikoraniro ry'Uhoraho? Mose abyumvise arapfukama arunama abwira Kora nabo bifatanije bose atejo mu gitondo Uhoraho azokwerekana biwe. Ndasubira makakana abwira Kora nabo bifatanije bose atejo mu gitondo Uhoraho azokwerekana biwe abari bo n'uwera uwariwe amwiyegereza. Turagomba ko uyu munsi mu gitondo cy'uyu munsi Uhoraho yerekana abiwe. Ntabwo byumvise neza. Uwazotoranya niwe azokwiyegereza. Enda ni mugenze mucya nimwabire ivyotero we Kora nawe mufatanije mwese, ejo muze mubishiremwo umuriro mugereke ko n'imibavu aho nyene imbere y'Uhoraho, maze umuntu Uhoraho azotoranya niwe azoba ruwera. Ivyanyu biratunaniye namwe mwabarewi. Maze Mose abarira Kora atenda nimwumve yemwe barewi, mbega mwabigize ivyoroshe kw'Imana y'Abisirayeli yabarobanuye mw'ishengero ry'Abisirayeli, kandi kugira ngo ibiyegereze ngo mukore igikorwa cyo mw'ihema ryayo ariwe Uhoraho, ngo muhagarare imbere y'ishengero guhereza ivyayo. Ko yabiyegereje ni nabi wanyu bose n'abarewi, none mutaye ko murondera no guhereza nabo. Erega Uhoraho niwe mugararije mwe nabo mufatanije bose. Nawe Aroni niki aho mwidodombera? Erega bariko barakugirira nabi, ntabwo bibaza bariko barakwanga, bariko barakugwana, bariko bagirira nabi Imana. Nico gituma Imana itegeza kuva mu gacerere. Haleluya. Nico gituma Imana itegerezwa kuva mu gacerere. Umurongo akabusimbe kuri umwanya mwumve ngene bavuze kuri 12 ngo maze Mose ahamagaza Datani na Abiramu bene Eliyabu, nabo baravuga bateka nitumwitaba namba. Mbega yabigize ivyoroshe kudukura mu gihugu ca Egiputa, mu gihugu gitemba amata n'ubuki.
mbega yabigize ibyoroshe kudukura mu gihugu gitemba amata n'ubuki ngo adutsinde muri ubu bugaragwa kandi akagereka ko akigira umutware wacu. Ndeka ndababaze, Mose niwe yarigize umutware wabo? siwe yarigize umutware wabo? Imana niyo yari yamuhamagaye, ariko aramubwira ngo we wabigize ibyoroshe kudukura mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Ariko by'ukuri turavye Egiputa cyari igihugu gitemba amata n'ubuki, cyari igihugu cyuzuye imiruho n'imibabaro. Ariko mu gahanya gatoya baribagira iyo Mose ariko arabajana. Tugeze kuri 10 kangahe? Kuri 14. Kandi ntiyatujanye muri icyo gihugu kindi gitemba amata n'ubuki nyene, canke ngo duhe amashamvu y'amatongo n'inzabibu. Mbega agomba kunogora abantu amaso. Eka nitumwita abana mba. Mose araraka cyane asaba Uhoraho. Mose araraka cyane asaba Uhoraho ati niwemera iki? Niwemera amashikanwa yabo? urakare Satani n'abakozi biwe. Haleluya. Mose ngo ararakara aravuga ngo Uhoraho wakimaze ibyabo. Urazi ko tawe nanyaze indogoba n'imwe canke ngo hagire n'umwe nagiriye nabi. Maze Mose barakora ati mwe nabo ku ruhande rwawe bose ejo muze imbere y'Uhoraho wowe ubwawe nabo nyene, kandi muzanane na Aroni. Kandi umuntu wese muri mwebwe aze yabira icotero ciwe mubishireko imibavu mubizana imbere y'Uhoraho. Umuntu wese icotero ciwe uko ari 250. Nawe nyene mwe na Aroni muzane ivyotero vyanyu. Nuko umuntu wese muri bo yabira icotero ciwe agishyiramo umuriro agereka ko imibavu. Bahagararana na Mose na Aroni ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kora akoraniriza ishengero ryose ku muryango w'iryo hema kubarwanya, maze ubwiza bw'Uhoraho bubonekera iryo shengero ryose. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati nimwitandukanye n'iri shengero ndarirandure mu kanya isasi. Baca barapfukama barunama bati mana yewe mana y'imwemu z'abari n'umubiri bose, umuntu umwe akoze icyaha mbega woca urakira ishengero ryose? Uhoraho abarira Mose ati barira ishengero uti nimwigireyo muve ku mpande zose z'amahema ya Kora na Datani na Abiramu, mwegire amaraso ntabatarukireko. Imana arigiye abantu bayicokoza bakayicokoza ikicecekera, kuko ndagenda kubwira birivuga ngo uzobakorako mwebwe abana b'Imana azobakojeje urutoke mu mbone y'ijisho ry'Imana. Ukugiriye nabi, ujya mu narara kugirira nabi, abakojeje urutoke mu mbone y'ijisho ry'Imana. Imana ibwira Mose akibwira abantu bigireyo bave ku mahema ya Kora na Datani na Abiramu. Ngira nerekane uyu munsi, ngira ngaragaze ukuri, ngaragaze ko ndabemera canke ntabemera, ngaragaza abo nkunda nabo ntakunda, ngaragaza abankorera n'abatankorera. Muri iki gitondo Imana iraza kugaragaza abana bayo n'abatari abana bayo. Niriwe ndabandanya nsoma, nawe uraza gusoma ico gice. Bibiliya iravuga ngo uyo mwanya, iyo saha, abantu begera ku ruhande rwa Mose. Haleluya. Abandi 250 bari ku ruhande rwa Kora na Datani na Abiramu. Kandi mwibuke aba bagabo bari abantu Imana yari yatoye ibarobanuye mu bandi kugira ngo bakore igikorwa cyabo, ariko baragarariza. Haleluya. Baragarariza
babagarariza baba bagararije. Nguwo munsi Mose asobanura abantu bose begera imbere y'ihema ry'Imana ngo abo bagabo Kora, Datani na Abiramu n'abandi bajana 250 ngo baguma bahagaze bavuga ngo reka turabe bafata ibyotero byabo. Nguwo munsi iyo saha Imana ikora ikintu batari bwigera babona ku isi yabaho. Imana igiye gukora ikintu ku buzima bwawe utigeze utekereza, utigeze urota. Imana igiye gukora ikintu utigeze utekereza mu buzima bwawe ko cyoshoboka. Imana nguwo mwanya babona isi igize gute irasamye. Isi yo mu butayu muri desert babona isi irasamye. Imira Kora, Datani na Abiramu n'abagabo 250 bose isi. Mwumvirize iki kintu, isi yarasamye babonye isaduka. Abo bagabo bamanuka ikuzimu n'amahema yabo n'ubutunzi bwabo bwose n'ibyabo byose n'ibyotero byabo. Umva nakubwire, abo barozi, ndavuga hejuru y'abarozi bakwiciye nabo ubuzima bwabo, bagiye kumanukana n'ibyo bakoresha byose. Bagiye kumanuka, isi igiye kubasamira. Isi baramanuka, gugutaka kwabo kurumvikana ngo baramanuka. Bahejeje kumanuka ikuzimu, nta muntu yigeze yindica Imana yasatuye yose. Baramanuka bageze hasi mu ndiba y'isi, bamanutse n'ibyabo n'ubutunzi bwabo. Isi yongera irasa, yongera imera nk'uko yari imeze. Abantu ntibagira ikintu na kimwe babona. Imana igiye guherengeteza isi. Imira systeme zose za Kora na Datani na Abiramu. Ndaguhanurira muri iki gitondo, isi irasama muri iki gitondo. Imiragure imiragure iyo mikorere, imiragure izo nama, imiragure iyo mipango yari yapangiwe ku buzima bwawe, irabamira. Umunsi abantu bose baca baremera ko Mose akorera Imana. Haleluya. Abatari bemera kuzinuka mu gitondo gusenga Imana y'ukuri bagiye kwemezwa n'ikimenyetso gifatika, bagiye kwemezwa n'igitangaza gifatika, bagiye kwemezwa n'igitangaza kigaragara. Nabariwe n'Imana kubatangariza Imana igiye gukora ikimenyetso kwabo basi b'ubuzima bwawe. Bagiye gusobanukirwa gusenga Imana nyamana. Ababyumvise nibazamure haleluya, ababyemeye nibavuge haleluya. Abantu bose baca baraceceka, abantu bose baca baremera. Barakumenyeye bakugaraguza agati nk'uko bishakiye. Baramenyeye umuryango wawe, baramenyeye urugo rwawe, baramenyeye inzu yawe. Binjira mu cyumba cyawe nk'uko bishakiye. Uyu munsi ni gasopo. Binjira mu nzu yawe uko bishakiye. Umurozi akaza ata bariyeri. Uyu munsi Imana yashizeho bariyeri. Uyu munsi Imana yashizeho bariyeri. Habatapima tena, habataongeza tena. Nibagera ku nzu yawe bazohasanga abakerubi. Iri jambo muraryumva cyangwa
ntabwo mubyumva. Nibaza bazohasanga abakerubi bafise inkota zaka umuriro sema haleluya. Je ndabyumva neza ko hari abantu Imana ikuye ahantu, ikuye mu buzima runaka, ikuye mu mikorere runaka. Ibana bavyemeye ngo bavuge haleluya. Wisirasa muza abantu basigaye haleluya. Muhora mubona muri biri ahantu bavuga ngo indirimbo ya bene Kora n'abana ba Kora bavuze ngo data naho ari data yatubyaye dushobora kumushikira mu mafuti. Bene Kora n'abana biwe kuva uyo munsi Imana ntiyabica. Umviriza, uzoshigikira umuntu wese apanga kukugirira nabi, Imana izojaniranya nawe. Iyo dusomye bene aya majambo abantu bavuga ngo ivyo nivyo mwisezerano rya kera. Birivuga ngo isezerano rya kera cyari igitutu c'isezerano rishasha. Cyari igitutu c'isezerano rishasha. Cyari igitutu cy'ibizoba mu isezerano rishasha. Igihe Imana yicaye ho hari isezerano rya kera cyangwa hari isezerano rishasha. Herode ngo ariko aravuga discours kuri podium, ariko aravuga discours, baravuga ngo kandi ibintu bitanda byumva ubwo nyene direct byari bimeze neza cyane. Haleluya. Ngo babona Herode araturitse yafashwe na kanseri yo mu maraso no mu magufa no mu mitsi. Herode araturika imbere y'abashinga amateka, imbere y'abakenguza amateka, imbere y'abashikiranganje araturika. Uyu murozi muzokumva yaturitse, muzomenya amakuru yiwe. Zininya kubivuga abarozi babagiriye na baragutebeje, baguheza mu rugabangabo, baguhereza mu mayirabi, baguhereza mu nzira, bica ubuzima bwawe, batwara umugisha wawe, batwara ubutunzi bwawe, batwara ibyawe. Barakize, babayeho neza, ariko ubayeho nk'imfubyi, ubayeho nk'umupfakazi, ubayeho nk'umuntu yigunze, kandi bitewe n'amaboko y'iki y'abacawe. Ndavuga ngo baraturika, ibyawe bisubirane mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ngo nibyo mu isezerano rya kera. Uzubaze Herode atakwambira, barakudindije waheze mu nzira. Haleluya. Baraguteneje ugeze kure kumetera ibihumbi n'ibihumbi, ariko baraguhagarariye mu nzira, barakuzibira. Ndavuga ngo barakuva imbere. Kora, Datani na Abiramu barakuva mu nzira, barakuvira mu nzira, barakuvira mu irembo muri iki gitondo. Wonyemerera ukavuga haleluya. Ubuvyaye batatu, ubuvyaye batanu, uburi mu rugo rwawe, uburi mu kazi kawe, uburi muri Amerika, uburi muri Canada, ariko baraza bahagarara mu nzira yawe, baraza bugara umugisha wawe. Umviriza ndagutangarize, Imana yamaze kugurura. Bwana sifiwe. Imana yamaze kukugururira, kandi Imana yamaze kugucira inzira, Imana yamaze kugutabara. Twumvise ejo ngo nimugakundire umurozikazi ko agira gute kwabaho. Kamasomera undi murongo umwe cyo dusenga n'ingogana n'ingoga. Kira abansi bawe ko bitagishobotse,
igice abami ba mbere igice ca 18. Haleluya. Abami igice ca abami ba mbere igice ca 18 umurongo wa 41 aravuga ngo imvura isubira kugwa ngo maze Eliya barira Ahabu ati genda uduge ufungure wuhire kuko numva kariri k'imvura nyinshi. Genda ufungure. Haleluya. Genda ufungure va mu kwijirigwa iyambura uwo mwambaro wo kwijirigwa. Genda ufungure. Haleluya. Tangaza intsinzi imbere y'intsinzi. Tangariza abantu babwire, tangura babwire ngo jewe mubona uyu siwe jewe ukuragiye kugaragara. Imana data wa twese igukuye ku murozi. Imana igukuye ku murozi. Umugabo wawe Imana iramusinguruye. Bari baramusinga sinzi. Imana iramusingura. Umara kubwire isubiri. Hari imbaraga zirutizindi imbaraga zose izoni za Yesu. Tuvuga ngo hari imbaraga. Hari imbaraga zirutizindi imbaraga zose izoni za Yesu. Imana nyene amahoro, Imana ibirema ikabikora. Izingura ubuzima bw'urugo rwawe, izingura ubuzima bw'umugabo wawe. Uyo murozi yari yaramusingasinze, mbonye Imana nawe imusinga. Je ndi mu kirere cy'ubuhanuzi kandi ubuhanuzi bufatika. Umugabo wiwe mugiye kumubona aza hano mu nzu y'Imana yitera hejuru avuga ubukuru bw'Imana. Vuga ikinde kiki uwari yarakuzingazinze niwe agiye kuzingazingwa mu gishingo cyawe. Ndumva ikirere. Mugabo bamujanye munsi y'igiti cy'umwarangabo gifise sezo runaka gihunguruka kikavako amababi. Iyo kivuye kamababi ubuzima bwose bwanyu buraparangana. Umviriza ndakubwire ico gici ala doze fala nanta yazago. Ico giti gihindutse umunyota muri aka kanya kuko hari umuntu ari mwari bakoraniro yumva Imana wazamure. Haleluya. Mafaranga bakoreye ku mafaranga, batwaye amafaranga 7,000. Uyo murozi yatwaye amafaranga yawe 7,000. Ndumva ngomba guhanura avec precision, ngomba gupresiza neza. Yatwaye amafaranga 7,000. Kuva amafaranga 7,000 yatwaye ni murasubira kugira ikintu mufata. Famiye zose zarabanse, ababanyi bose barabanse, mwahindutse icuro ry'imigani. Ariko mbiza ndakubwire Imana yiyeretse Mose imbere ya Kora na Datani na Abiramu. Vuga ikinde kiki twazamura. Haleluya. Wigeze kubona Imana igendana nawe, ariko mu gitondo kimwe ubuzima bwose burahunguruka bumera nk'igiti cy'inkokore. Imana yo mu ijuru irihagurukiye muri iki gito. Yaratwimanye uwo Yesu
inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi we kandi si ibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi we kandi si ibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye dushyira inkumbo buri munsi iyo twibuze iyo heza tuzamura haleluya. hari umuntu arimo arino teranira agiye kongera gutoha, hari umuntu arimo arino teranira agiye kongera gushayininga, hari umuntu arimo arino koranira agiye kongera kubriya ariko ntabwo mwumva ikirere turimo. abagukokoye nibarindire baraba imbaraga z'Imana yawe. tuvuze ko yaciye inzira mu mazi aratwambuza nabyo simana yewe arabizi ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi semeni haleluya. Imana iragutabaye papa, ndabona amaguru yawe barayazinga zizahagarara ndaguhanurire. umeze gute wewe? uri umushitsi cyane. Imana irakuzinguruye, amaguru yawe barayazingazinze, ndayabona ibintu by'iminyororo. iyo minyororo Imana irayiciye. imbaraga z'Imana zamanutse mw'iri koraniro kuzingura. nimuzamura icyubahiro ku mwami w'abami, nimutere haleluya. Imana yamanukanywe no kwemeza abatemera gusenga Imana nyamana. komera amashyi Yesu, tere haleluya. sema amina. isubire mu kibanza. amaguru yawe yari ameze nk'ibyuma, Imana iguhaye intahe. tuvuze ko yayiritse nk'ikezi Yeriko iratwinjiza. arabizi ejo bundi yaraturamiye haleluya. inzitiro z'i Yeriko zinavunjika katika jina la Yesu, zinaanguka. amina haleluya haleluya. nyemera ndakubwire, ntabwo ukiri wa wundi bari bazi, ntabwo ukiri wa wundi bari bazi, ntabwo ukiri wa wundi bari bamenyeye. Imana iragukuye kako gasuzuguro kandi bakatwitiranya bakatwitiranya kuko dusangiza bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wewe utagira n'igare imbwa ze zirahana wewe imbabura imanitse arikora ibyacu usaba bihera hari igihe kimwe bizasobanuka kose abana b'Imana tugahagarara twe hora ceceka wihorere numva guhobera kumuhoza Yesu numva imirindi yeza ndahuka tutihangane aje kuruhura abana b'Imana tubikiwe ibanga. hari umuhisha wishimye bituru uko tuzasa nikurahishurwa ari nacyo gituma ab'isi batatuzi igwa mu mirimo ya twese
hari umuntu yumva igitondo turimo wazamura haleluya. wewe wambaye amarori mukobwa wa Yesu, wewe nyene Imana irambariye mwiragukuye mu ruzenguruko n'uruzerero no kubabara no gusuhuza umutima abahora bavogera inzu yawe abatayongeza tena. Murahari canke mwatashe? Murahari canke muri muhira? Imana irahagurutse mu izina ryane. Aya n'amajambo y'ubuhanuzi, aya n'amajambo y'ubuhanuzi, aya n'amajambo y'ubuhanuzi, aya n'amajambo y'ubuhanuzi. Wari yarafashe amafaranga yawe arayarekuye mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Wafashe umwana wawe, wafashe umugabo wawe, wafashe umugore wawe, wafashe famiye yawe arayirekuye. Biyambwira ngo Imana yereka Ezekiel ikiyaya kirimo amagufa cyumye. Yamubaza ngo Ezekiel ngo ubonye iki? Aravuga ngo mbonye amagufa yumye. Yamubaza ngo none magufa yokongera akaba mazima? Ugiye kongera kugira gasura, ugiye kongera kugira agashusho, wongera ugira agakonte, wongera ugira udufaranga, wongera ariko ugiye kongera. Vuga ngo ngiye kongera. Ihanurire wowe nyene, wihanurire. Iya tureke ibintu uzi ko bikomeye, iya tureke ibintu uzi ko bihambaye. Mwaguruke. Umuntu wese yicaye haguruke. Iya tureke ibintu wifuza. Amen. Mubonye ikiyezo kiye ngo mbonye amagufa arumye cyane, ngo none yo kongera kuba mazima. Imana igitanga iramubwira ngo yavugire ko araba mazima. Vuga mwana w'umuntu, vugira ku buzima bwawe. Semene haleluya. Vugira ku buzima bwawe, vugira ku byapfuye biraba bizima muri aka kanya. Dusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ni wewe Mana, Uwiteka ni wewe Mana, Uwiteka ni wewe Mana, Uwiteka ni wewe Mana, Uwiteka ni wewe, Uwiteka ni wewe, Uwiteka ni wewe. Mana we. Vuga mwana w'umuntu, wahawe favor, wahawe favor. Vuga mwana w'umuntu, hanura mwana w'umuntu, tangaza intsinzi mwana w'umuntu, tangaza intsinzi mwana w'umuntu, tangaza ubutabazi mwana w'umuntu, tangariza abarozi ubabwire ngo singiri wa wundi, ndica Imana ivuga. Wow. Mwegeze izo ntebe inyuma, naho iminota igiye, naho amasaha agiye, kiyi iminota 5. Mwegeze izo ntebe inyuma, dusenge gatoya, tutaendelana siku ya kesho. Mwegeze izo ntebe inyuma, hanyuma mwegere. Bibiliya ivuga ngo Eliya abwira abantu ngo nimwegere, namwe mwegere igicaniro. Rito Shantalados. Rantele zoviri gide fado. Ninasikia uwepo wa Jehova. Ndumva kubaho kwa Yesu, ndumva kubaho kw'Imana muri literaniro, ndumva kubaho kwa Mpemu Yera, ndumva gukora kwa Mpemu Yera muri literaniro. Hari oya reka gupfukama, nimureke gupfukama, nimuhagarare.
nimuhagarare hosikos rantalado sikando, my God, rimintaya zalo shikitando retatalado sikaya. Hari imbaraga za Yesu zigiye kwasama ikisi, zigiye kumira. Zamura amaboko ya ro rantalado sia ritalada santaya ba ritalado sikando. Imbaraga za Yesu ziriko zirakora, zatanguye gukora ibikomeye, zatanguye kubohora, zatanguye kuribera abantu. Yelelelelelele litalados. Umuriro wamaze kwaka, fasha abo bantu. Umuriro wamaze kwaka mw'iri teraniro, wereka kureba abandi. Umuriro wamaze kwaka, moto umewaka. Yelelelelele fasha abo bantu. Umuriro wamaze kwaka. Nibikeneye ikindi kiganza, kuko ikiganza cha Yesu kiriko la lebo seketelebo. Umuriro wamaze kwaka, moto umewaka. Imbaraga fasha abo bantu. Lelelebos rishantalados ritatopaidos. Wachini we, ndavuze ngo murekure ubunyene, ndavuze ngo murekure isa. Zamukana uyo muntu, we muntu munzamukanire rangwe, mumwegeze hano lantalabo, mwegeze hano ichimani giriko rangwida, egeze uwo muntu hano, mwegereze hano, munyegereze hano hafi. Zamura ibiganza akomeze gute, ndabakubita inkoni jewe, ndabashishura. Kwa jina la Yesu. Vya bitenge biko wapi? Na bitenge bihari. Kubiza ibiganza hejuru, ariko mumeze gute? Urarusha umunota umwe ko wabidugirije abapfumu n'abarozi n'igice bagukoreye. Jesus wa murozi ubunyene, ndavuze ngo rekure uyu mwana w'Imana, rekura. Yageza aho atabarirwa, yageza aho babohokera, yageza aho jaba umuriro zamura amaboko. Ngaho umuriro uri kwacagagurira imigozi, uri kwacagagurira misana, uri kwacagagurira imigozi, uri kwavutagurira imigozi, uri kurabohoka. Fata uyu mwana tubore mama wiwe. Tekete wa mugozi we, wa kiziriko we, rekura na washo kimufiseko ilele bosita ya dosika. N'abantu b'Imana mwe, hamanutse umuriro udasanzwe, hamanutse imbaraga zidasanzwe, hamanutse ubushobozi budasanzwe. Jesus
There is power. Fasha uyu muntu. Telelelebo. Tekosia. Lel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 e. Hey. Lel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 e. Ripayados. Rekura. Murekure ubunyene. Murekure ubunyene. Tekera n'ibyawe byose. Get out. Hanze. Sohoka. Jesus. Jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninawasha fire, ninawasha moto, ninawasha fire, dachichumuliro, fashumu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, dakubohoye ubunyene, rekura, murekure, 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 wanzokawe, wasatowe, wamuzibuwe. Muzamuri biganza. Ubushobozi bw'Imana. Mu mbaraga za Yesu. Mu butware bwa Yesu. Ayo masezerano yose yakoretse ku buzima bwawe. Ndayasenyuye. Ndashizeho ubwami bushasha. Ndashizeho ikirere gishasha. Komera Yesu amashi menshi mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Somebanza gatoya. Somebanza gatoya. Somebanza gatoya. Kwa jina. Tak simangana muvemo tak rimwe kabiri gatatu mwizira rimwe kabiri gatatu mizina Yesu. Manu rakoze kumubohoye. Manu rakoze kumutabaye. Manu rakoze kumuzuye. Rakoze kumukuye kuzimu. Izina rya Yesu. Amen. Mashi menshi kuri Yesu. Ari umuntu abona Imana ko iri hano ngo azamure ibiganza. Atere haleluya. Narababwiye ngo iyindwi. Amina. Iyindwi niyo gusubizwa ibyawe. Ndakubwira ngo iyindwi niyo gusubizwa ibyawe. Dutegeza kubanza kuribera umubiri wawe. Ibyo amafaranga ni kuwa Mungu. Ejo tuzozitura indogoba na nyina wayo. Ejo tuzozitura indogoba na nyina wayo. Umwana w'indogoba na nyina wayo. Imana ejo kuzitura, izitura nabi wanyu bose basigaye mu rugo. Niryo sengesho. Ejo tuzokorera muri iryo yerekwa. Nuwozitugwa wewe, niyo mpamvu urabohoka wagera muhiri wanyu. Ibyo wasize muhiri wanyu bikakwataka. Ibyasigaye ruguri wanyu bikakwataka. Ibyo bakore kwa biriya biti no muri ya myonga bikakwataka. Turakuribera duhereye kuri wewe, twongere twinjire na hari ukomoka hari uvuka.
tuzobohora inkomoko yawe mana yanjye. Ejo bayenda bakopeza kubyo tuba turi mu ejo. Amen. Narakariye Satani, narakariye abapfumu n'abarozi, nagahengwe ndi bubahe, nagahengwe ndi bubahe. Dutegerezwa guhindura ibintu, dutegerezwa guhindura ibintu. Utegerezwa kwinjira mu isezerano ryawe apana kuneza ku ngufu, apana mu byo kwindinga ku ngufu, ku ngufu. Urinjira mu isezerano ryawe. Mani bahumugisha kadutangira Imana abazanye amafaranga